ikaze nigwanyu bakunze batevye isanganiro murano makuru mu Kirundi tuhera ku ngingo zikurikira haravugwa ubusuma bwo mu mazu no mu mirima muri quartier Mutangaside aho beshi bita kumugoboka abanyagihugu baganiriye na radio televiziyo isanganiro bakaba bamenyesheje ko bafise ubwoba kubera ko abo basuma mu kwinjira babomora amazu abo banyagihugu bagasigura ko ubwo busuma bwoba buva ko hari kirindiro c'igipolisi cyaraho coba cyarakuweho muraza kubakurikira murano makuru na itanga ry'imihoho y'uwararongoye ishirahamwe ry'urukino rwa basketball mu Burundi Jean Paul Manirakiza ngo rirashobora kuba inyishu y'ibibazo iryo shirahamwe ryariko riracamwo muri bino bihe bivugwa n'umigisha wa kaminuza Sesa Mvutse banka muraja kubikurikira mu idonido ryano makuru ni mukanya sangwikatsi Dase kubaha ikaze murano makuru haravuga ubusuma bwo mu nzu no mu mirima muri quartier Mutangaside aho beshi bita kumugoboka abanyagihugu baganiriye na radio televiziyo isanganiro bakaba bafise ubwoba kubera ko abasuma babomora amazu mu kwinjira kwiba ubwo busuma buvugwa aho kumugoboka ngo buhari kuva mu mwaka wa 2019 ariko bukaba bwongerekanye cyane muri kino gihe abo banyagihugu bakibaza ko byoba biva ko hari kirindiro cy'igipolisi bakuyeho muri iyo quartier kandi bahora bafasha mu bijanye n'umutekano onera muco yahishikiye muri ibyo bijoro bariko bariba uvyumva ruko bagiye bamaze kurengana umuryango bagiye uhita usanga tibaranyivye bamwe mu banyagihugu baba mu gacimbiri ka Mugoboka ni muri quartier Mutangaside muri commune Mukaza ni ku mugwa mukuru w'ubutunzi wa Bujumbura bavuga ko bageramiwe n'ubusuma bukugwa n'abantu batarashobora kumenyekana abo biba ngo kenshi baza mu masaha y'ijoro bakiba ibikoresho bitandukanye nk'amateleviziyo ifungurwa n'amafaranga abo ngo kenshi barabomora mu kwinjira mu mazu nkuko abibwe babivuga hari mu masaha y'ijoro kwa gatandatu mw'ijoro hama baradutwaye ibintu bingana amakazi harimo ruwayare harimo Amstel Primus Henekene badutwara n'umuceri hafi ibiro 100 by'umuceri ibiro 100 by'ibiharage badutwara n'ibihumbi 350 kugira binjire ntibabonye hari ahantu hari akagufuri gato y'ukubugaza imbere siko bugure ntibakugure mbere aho hantu ntihari habomoye muga baraciye inyuma baciye hejuru kuri korotire bashikira umuryango waho hantu bakura ko kajya kantuzeye bashiramo igufuri kajya gapata bashiramo igufuri niko bamaduje ikintu kugira binjire indani twari tujyane mwijoro baraje idirisha ararimena ararokora baracanga hanyuma baraje batwiba amatelefone yose yarasharijwe muri sala kuntu twibwe byaraduteye ubwoba cyane imbere ko biba twege babanje kwiba bajya bo byageje kumviriza abo barabizi ibintu byinshi cyane gusumza nivyo twiye batwivye abanyagihugu bibaza ko ubwo busuma guha buva ku bintu byinshi harimo umutekano udacungerewe neza muri ako gace bagasaba abajeje intwaro n'izindi nzego gufata mu minwe ico kibazo ko yatamisi birihera batibwe umva ikibico ngaha naho bakwiba naho utaka intwaro ugataha ipolisi nta nkwirikizi umva icokogwa nuko aha anye twarahorana position y'igisirikare ubu dufasha bakayigarukana kuko ico gihe n'ukuri ubusuma bwawe bwaragabanutse kurabona ngaha anye haramara babiri imwe yegamiye isororezo rindi yegamiye Mugoboka wa kabiri aha rero abasuma bashobora kwiba bakigira nkomanda ndafise imirima ashika nk'ibiri umurima nawe uteyemo ibijumbu ntera nk'ahantu hatari hato nko kilometero cyose nteramwo n'imyumbati mugana asanze barandagurira carubatu ntiyari bwagere no kwera urumva aho ubuzima buragisibije ibijumbu bararanduye kandi biteze baterera hejuru ndetse baca baja no muhira naho urabona ko muri ikatiye atamuyaga nkuba uhari dufise no gutara uhari bucika ku munsi dusaba tworonka nk'umuyaga nkuba nibaza hamaze kuba habona hari umuco kuko umusuma iyo yozana na hose yoza abantu bamubona nibaza ko yogira ubwoba hama rero ko ashobora no gufatwa icegera c'urongo ikartie Mutangaside Misigaro Abubakar aremeza ko ubwo busuma buhari akavuga ko ico kibazo bamaze kugishikana kwa bakurira kenshi bakunda gukata amadirisha ahandi ugasanga babomoye ibihome bakimba ibihome cyabumva ko bafise ibikoresho bishobora gukata amadirisha nk'ibisi ya meto canke nibindi kandi umusuma w'ijoro urumva abategerezwa ko bafise ikigwanisho ico dukora twebwe nk'abajejwe intwaro urabona
abene gihugu turaterera ivyiyumviro n'abatware ariko amategeko akava hehe hejuru ni kuvuga rero twe ntidushobora gushinga itegeko tutabanje guhabwa na zone n'abari hejuru ya zone cyokorwa nuko borekura komite mixte de sécurité igakora hama imaze gukora hakabaho no kugarukana iposition ya gisirikare ko ikaritiye Mutanga Sud dufise position imwe y'igipolisi ni nto cyane kuko ni quartier yagutse. Bose bavuga ko batarigira babona uko abo basuma baza n'ivyo baba bafise bakagira amakenga ko bibandanije hari n'abazoshobora kwasiga ubuzima kwera abo biba bashobora kuba bitwaje n'ibigwanisho. Arakoze mugenzi wacu Onera Mucyo ishirahamwe gishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ribona ko hokogwa amasuzuma yigenga kugira ngo ubusuma bukogwa kugira ngo ubusuma bukogwa mwishigwa mu ngiro ry'umugambi wo kuvuza abanyagihugu ku buntu nibusubire kwigaragaza. Mu kiganiro Gabriel Rusiri yahaye Radio Televiziyo Isanganiro kuri uyu wa mbere akaba yasiguye ko ivy'umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu aheruka gushikiriza ko muri uwo mugambi leta irihishwa amafaranga arenze arukuri. Uwo arongoye ishirahamwe Orikome akaba avuga kandi ko bikwiye ko ishigwa mu ngiro y'uwo mugambi rikogwa kumwe mu mavuriro yose. Tumukurikire. Ivyo bintu umushikiranganje w'amagara y'abantu yashikirije nukuri kwigendera kuko ishyamwe Orikome rimaze imyaka myinshi cyane ribikoreramwo n'ukwiba byagomba kwibwa kuko uravye ingene vyakozwe kuko uyu mugambi ntucagura umworo n'umukene ubarihira bose cyo kimwe. Urumva ko ivyo bintu bidashoboka. Abavyeyi bose bibungenze bose apfa kuja mu bitaro vya leta canke bishigiwe na leta bose baca baja mu uyo mugambi. Mu bisanzwe agomba kuba umugambi w'abakene gusa waboro. Mugasi ko bimeze igihugu cibwa mu buryo bwinshi mu bisanzwe. Kiribwa mu byo byo kuduza amafacture canke kugira amafacture fictive donc amafacture atabaho ibitaro bikaza kurihisha ibintu bitigeze bitanga. Ivyo rero bimaze imyaka irenga 10 dusemerera mu bisanzwe abashikiranganje bagiye baratwara ubushikiranganje bw'amagara y'abantu nabone bakwiye kubibazwa kuko twaguma tuvyandika tubivuga mugo nta muntu mwigeze ajerondera kubitahura no kuvyumva. Kandi kindi naco mutari muzi ibitaro byose bigira uko bivyumva sinzi ko ivyo mwari mubizi ugaje usanga uko babigira muri presse regence ko babigira muri polyclinique siko babigira muri wakare ugaje usanga umuntu akora ivyagomba. Twe twaragiye kugira amasuzumwa no mu bitaro dusanga ibitaro byose bikora ivyo vyishakiye. Tubona ko hakwiye ingingo zitatu zihuta. Ingingo ya mbere nuko bahaba amasuzumwa yigenga yo kwerekana neza ibintu vyatanzwe n'ibitatanzwe. Mbwa navyo biragoye. None ko ivyo bitaro nyene ari byo bigereyo mafacture bikavuga abo vyavuye. Gira kabiri kikwiye kuba nuko bakwiye guca bagira amakategori y'abantu bafashwa bavuzwa hakaba urugero rwa mbere urugero rwa kabiri urugero rwa gatatu. Ubushikiranganje bwoshiraho amakritere bavyubikanye na leta. Icya gatatu rero natwe tubona nuko yoca agira urwandiko ahereza leta akerekana ibibazo byose birimo akaca ayiha de proposition leta nayo n'amashiranganje gacikorana igafata ingingo ikwiye. Niya byaba ngombwa azoturondere tumubwire ko twaragiye mu izo programme turazibona ingene zikogwa tumubwire ingene yo bikora kuko turafise ivyo twabonye tubona ko yoshobora guterera. Ubushikiranganje bwo kwivuna abansi nibwemera ko gwaruka rutagihurumbira kwinjira mu gisirikare nkuko abantu bamwe babivugwa ariko arashikiriza ivyaranguwe nubwo bushikiranganje mu gice ca gatatu c'umwaka w'amafaranga 2023 shira 2024 mushikiranganje Alain Tribert Mutabazi akaba yamenyesheje ko iyo bahamagaye abaza kwinjira bama baronka ibitigiri birenze ari naco gituma bakora ibibazo uretse ko ngo ari umuhamagaro hari byinshi bisabwa maze bishobora gukuramwo bamwe n'amanota arimwo. Tumukurikire. Twebwe mu rwego rwo kwivuna abansi mu Burundi iyo duhamagaye imikangara iza kwinjira mu gisirikare igihe cyose twamaturonka ibitigiri birenze abo dukeneye naco bituma mubona ko turinda gukoresha ibibazo kugira ngo haboneke abambere mu baciye ubwenge tuba dukeneye. Rero nuvuga yuko muri rusangi nuvuga yuko urwaruka rwejeje
amashuri rutitabira kwinjira igisirikare kumbe nyamubona biyandikisha ari bakenya no kubera ko hariho amanota dufatirako mu kwandika abaza kwinjira urwego rwo kwivuna basi hariho ibisabwa ko baba bafise cyane cyane nko mu kwinjira mu ishure ishure ryisumbuye ishure rya kaminuza tutari kwinjira mu ishure rya kaminuza rya gisirikare bategereza kuba ari abafise amanota menshi dushaka rero benshi usanga ari uko bataba bayakwije hakaba hariho n'abandi rero usanga hariho ibindi dusaba badakwije n'abandi rero benshi badakunda mu by'ukuri nyene ibijanye n'ibyo kuja mu gisirikare n'ibindi nzego zo kwivuna amazi canke z'umutekano bivanye yuko nyene batabikunda kuko nibanga n'umuhamagaro. Bijanye no kwiteza imbere naho ugwaruka ruhamagarirwa gukura amaboko mu mpuzu rukore gwiteza imbere ruteza imbere n'igihugu Aponendi ku masabo ni watera ako kamo we yatanguje ishira hamwe rihingura amakara mu micafu nibisigarira by'ibishishwa by'inyumbati ku mutumba Mutambara mu ntara ya Rumonge akaba amenyesha ko intambwe ashitse ko ishimishije nkuko nabo yahaye akazi bavyemeza abarundi nabo muri rusangi akabasaba gukunda ivyabo ni nkuru toza mugenzi wacu Jean Pierre Misago mukanyota gaseye neza akanyota kava mu vyatsi ibishishwa vyanikiwe neza bikagirwa amakara canke mbere n'incenga z'amakara dusanzwe tumenyereye bakavanga n'ifu y'imyumbati yagizwe ubuyi nivyo ayo makara hingurwamwo. Apolineri ndi ku masabo wahungutse arongoye ishirahamwe rihingura ayo makara ku mutumba Mutambara akaba n'umukozi waryo avuga ko ari ubuhinga bukingira n'ibidukikije yarahuye mu buhungiro mu gihugu kibanye ca Tanzania ariko ashira mu ngiro ngo yiteze imbere atanga akazi ateze imbere igihugu. Naravye kuguma nicaye nteze amashingo bazoza kumfasha ncamuna ko bidakwiye ncamuna ko ntegereza gutangura wa mugambi nigira mu buhungiro kugira ngo ndabe ko nawo mfasha mu gutera imbere ndetse unafashe no guteza imbere igihugu ndetse no gutanga akazi kurundi gwaruka. Apollinaire avuga ko intanga ari nziza kwizera Imana Elivani ari mu wakozi indwi ibiryo shira hamwe akabishingira intahe akunguko kariyo mu gihe ushobora kuronka agasabune hakiri mu ntango nkaronka nk'ibihumbi 200 mu ndwi ndabona ko imbere bizoba vyiza cyane. Abamaze kwijukira gukoresha ayo makara bavuga ko bagura amafaranga 1000 ku kilo barayashima nkuko Parfait Mugisha akorera mu buriro Sweet Corner mu gisagara ca Rumonga bivuga. Basanze amakara meza cyane asumba paraporo y'amakara ajya ibiti araramba yamaze gufatwa benshi nabasaba yuko bogerageza kuyirukira kubera igihe amaze gufatwa bayakoresha umwanya utari muto cyane. Apollinaire ndi ku masabo ahanura urundi gwaruka gukora baruka nuko gokura amaboko mu mpuzu kugira ngo dushire gushika kuri bwa Burundi bwifashe buteye imbere muri yambona kazoza igihugu isanzwe gifise tegeza gukora amaboko mu mpuzu tuje hamwe ugwaruka ruje hamwe rukore kuko ngumwe yifasha gusara ntifasha gusaba. Umugambi payeje ushigikira imigambi y'ugwaruka uhaye iryo shira hamwe ingurane yo kugura amamashini ya kijambere iryo shira hamwe rishobora guhingura hagati y'ibira 400 n'ibira 600 ku munsi vyayo makara mu gihe batarenza ibiro 50 ku munsi mu ntango nkuko urongo iryo shira hamwe abivuga. Ana makuru cyasazire mu yavugwa mujanye n'inkino ahitanga gimihoho y'wararongoye ishirahamwe ry'urukino rwa basketball mu Burundi Jean Paul Manirakiza rishobora kuba inyishu y'ibibazo iryo shirahamwe ryariko riracamwo muri bino bihe n'umwihwezo mwigisha wa kaminuza mu gisata cyo kwinonora imiti kubijanye n'ibihano byo guhagarika iryo shirahamwe byifata kibanza byari byarafashwe n'ishirahamwe ya basketball ku mugabane wa Afrika. Celestin Mvutse banka hakaba yamesheje ko ugiye kurongora iryo shirahamwe byifata kibanza hamwe yo kwisigura neza ngo ivyo bihano birashobora guhagarikwa tumukurikire.
ku bwanje ni kimwe mu nyishu zishobora gutuma ishirahamwe rya basket riva muri kano kangaratete, na cane cane ko bavyitwayemo neza bategezwa gufata ingingo novuga ziyumviriwe neza, bakaraba n'ingaruka kugira bashobore kuraba ico boshobora gukinga ku bihano bikomeye cane bashobora gufata. Iri tanga ry'imihoho je ku bwanje ndashobora kuribonamwo inyishu y'izi ngorane, na cane cane ko atanze imihoho agaca ashikiriza icegera ciwe. Ico cegera ciwe murabona bari bavuze ko inyishu bategezwa kwitanga imbere y'itariki 23 z'uku kwa kane. Itariki ntiyari bwagere, no kuvuga ko icegera ciwe nico kizoca candika gisigure neza ido n'ido ry'ukuntu ivyo bintu vyagenze. Arashobora gusigura ko ingingo zose zafashwe n'uwagiye zitega federation ku buryo baca bagira ko bagasaba ikigongwe, bakerekana ko uwabikoze yabonye ko yakoze amakosa yihenze, agaca atanga n'imihoho, kandi ko bibazwa we ku gatwe kiwe bitabazwa kuri federation. Rero bazoba bandikiye nabo bazoraba ati mbasha bwa bundi ko yarinze atanga imihoho birashobora kuba ari byo, akaba yavyanditse ku gatwe kiwe, tukabona ko komite executive itari mushigikiye igashobora guca igabanya ibihano yategezwa kugira. Aho rero n'impaka iryo kete bashobore kubyandika neza, berekane neza ivyo byose vyakozwe ku gatwe k'umuntu, kubera yamaze kugenda nta kindi kintu azaba gisubira kubazwa, naco gihano yihaye wenyene kugira ave kuri ubwo burongozi. Ningaha amakuru twe twabateguye acerangirira, ndabashimire mwebwe mwese mwariko murakurikira, mugire ibihe byiza aho merereye nawe utaha.